munezero mfise rero nawe mfise Claude Kwizera nibaza ko ni Imana igenda ikora ibikomeye hagati muri twebwe twarukana ku munsi wa mbere mu kiganiro c'inkino ariko hagati aho tuba turi kumwe hano mu bindi bikorwa by'isamirizi ni n'isamirizi saa 8:20 ku yandi hagiye ibikorwa biba bikomeye cyane nizere ko abaho n'ibyawe ari sawa n'amahoro turashima Imana umuzigamyi turashima Imana gira neza ndetse turashima Imana iba hose icyarimwe ndetse ishoboye byose rero kandi izi byose yoyo imenya kahisi kamenya nako bikamenya byose ko muri mu bwigenge bwayo nikimeze niyo dushima kandi dukengurukira yoyo yatumye gushaka kuri mu masaha dushobora kuvuga ijwi rigashika kure ubwo bwayo kandi ushoza byose nayo iduha inkomezi ngira ko mbwira bariko batwumviriza bariko baraca mu bihe by'amagwara abarushe abaremerewe nta wundi ashobora kubarwa ni Kristo waducunguye niwe atwikorera imitwaro ni nawe azikwirura imitima ibabaye duko reka Claude Kwizera turamutse n'abariko barazukurikira bamaze gushika ku rubuga rwa Facebook mugire partage cyo bita share bibegi byinshi kugira ngo kino kiganiro gishike kure nawe uriko uratwumva uri kuri YouTube uwandika Voix d'Espoir Web TV maze ukatubona na urashobora kubitira muri Play Store canke App Store ugatereshaje application nziza cyane yitwa Radio Garden kandi yagufasha kujana natwe iminsi yose aho uri hose mu byo burimwo urashobora no kwitiza wezi bitatu akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu orenagi maze bigakunda mukaye Claude adushikiriza ingingo nkuru tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro Claude Kwizera habashusha hanze ariko tujyana nabo mu biganiro Hot Spot hari umuntu akita ngo hot spot turamutse cyane mugenzi wacu Christian Zungu Nicolas bakunda kumbwira ngo mwavuye muri hot spot kandi nawe nyine urabona ko ari umuhinga n'ivugo rimwe n'umva ko ku bintu biri hot nuko utuzanira Claude ingingo tugiye gushikiriza abariko baratwumviza ariko shimira nawe wamaze kugira commentaire ukatwereka urukundo biciye muri message yawe no kuri nimero isanzwe urashobora kutwakura cyangwa ukatwandikira ibyo tuzaza kubikora inyuma y'ikiganiro nyezina turamutse cyane twanduwayo Aristide komera cyane neza cyane ingingo nkuru zigize ikiganiro cyacu uko mubibona cyangwa uko maze iminsi muyumva ni n'umubisekera gihugu intamba mu rugamba bagiye gutangura mwiteguro ndetse twababwiye ko n'abakinyi bamaze gutwumva ko numenyereza itsinda yiragije nuko turaca ijya nino ku myitwarire y'abakinyi bamwe hirya no hino kandi bitegurira inkino bagiye ko bakina n'igihugu ca Kenya ndetse inkino bagiye ko bakina n'amazinga ya Seychelles turaca ijya nino ku myitwarire y'abakinyi batandukanye kandi ni Saido ntibazo nkiza ikabikora nyuma y'imyaka itari mike ari mu gusoga igihugu ndetse ku myaka 37 amaze kubarumanya ukatira kigerino kuri pakuru yo mu jana umupira w'amaguru n'ikitezwe nuko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu gusoga igihugu babagendana ubumuga bariko barakina ya ikayiro mu Misiri mu gikombe ca Afrika aho kandi n'umugwi warayisezerewe inyuma yo gutsindwa n'igihugu ca Nigeria ibisindo 10 kubusa ni numugwi atamya kamiremire yaciye bariko barakira kandi taca ijya nino aho kandi turabenizi hino zagenzira ba muri kino gikombe ca Afrika c'abagendana ubumuga hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkino z'umupira w'amaboko basketball zigikubandanya indwigira gatatu ni nkino zibiri zitekanijwe kuvuga bibiri bitandukanye zo kubabwira mu kanya kandi aho ubona ko muri weekend karakanya mu ndeza kagetse kandi ni nkino zigiye kubandanya mu bice nuko tubabwira muri mu cyiswe Road to Viva Basketball League Elite 8 2024 nkino z'umwaka nuko turacajya no kubijanye nico abana bari ko baribaza ku bwazino nkino mu mupira w'amaboko turerekeza ku mugabane wa Afrika bundi buce ni migwi itandukanye iriko iritegurira amajonjore y'ikombe ca cisi kizobera muri leta z'ubumwe za Amerika Mexique na Canada umwaka wa 2026 hatuje kubona abamenyeza batandukanye nyuma yaho hano mu gihugu cyacu Etienne Ndayiragije abikoze neza
hariya twasimbira muri Kenya ko muri Zambia Van Grant nawe nyene yamaze kubatuma ku rutonde rurerure. Turaca biko biravugwa hariya muri Cameroon ko mwishaje w'amabugu feka fudari kwa Samuel Eto'o. Turakigera ino muri biravugwa mu migwi itandukanye ikiritegurira trêve international kuva ku gerekerezo rya 9 kwezi kwa ruheshi. Nuko turekeza ku mugabane wa Burayi ariko ravugwa ibijanye n'igikombe ca Burayi gitagura irinzi rya 14 ya mu Budagi. Imigwi itandukanye yamaze kuba isora imponde. Turaca mu bihugu bitandukanye ndetse turacari ya mu gwa Three Lions mu Bwongereza aho Southgate nawe nyine yamaze gusora urutonde rw'abakinnyi agiye kwifashisha hariya mu Budagi, ariko kandi n'imigwi itandukanye na Copa America ya Mose ikombe gikubera muri Argentine nawe nyine turaca ijya nino ku myiteguro y'imigwi itandukanye biriko biravugwa. Nuko turaca ijya nino mu biko biravugwa mu mupira w'amaguru hariya De Blanc kuba urukino rwa nyuma muri Europa League ni migwi ibiri yakoze birashima. Atlanta umugwi wariya mu Butaliyano ugiye kuba ukina n'umugwi wa Bayer Leverkusen nyuma yo kumara inkino zika 50 badatsindwa 51 bagiye kubandanya babyifatamo neza. Taca ijyanye no mu byazo namenyereza babiri batandukanye ku ruhande rwa Atlanta ndetse no ku ruhande rwa Bayer Leverkusen. Turakijyanye no biko biravugwa nyuma y'umupira w'amaguru n'utundi mumenyereza Mauricio Pochettino yerekwa imiryango asezererwa inyuma y'igihe gito cyane amenyereza Chelsea. Turakijyanye no mu bivuga mu rwa Chelsea imyaka 8 karamenyereza bashika mu ndwi bako barakorakorana urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Turakijyanye no biko biravugwa inyuma yo gusezererwa kwa Mauricio Pochettino. Turabara byavuzwe n'amenyereza batandukanye ni Toni Kroos ari muri Real Madrid yamaze kuba atangaza ku mugaragaro ko inyuma y'urukino rwa nyuma ryo kubira Wembley Stadium ko tagiye kubandanya ibijyanye n'umupira w'amaguru. Turakijyanye no ndetse n'ibyavuzwe ubutumwa bwagiye buraza ku bamwe mu keza abandi batavuga bavuga ati wari kubandanya mu mugwi wa Real Madrid mu mwaka umwe n'iburi musa biganiro Hop Sport turabakunda cyane. Nuko Claude Kwizera ndagushimira ku ngongo nkuru dushikije muri kino kiganiro. Claude Kwizera dutangura na cyane ku bakinyi bagiye gufasha intamba mu rugamba w'izino nkino zibiri. Uburundi bugiye guhura na Kenya bahure n'amazinga ya Seychelles. Hari abariko barashayininga pe, hari umuntu ushobora kuvuga Claude Kwizera ngo imyaka bigeze hahandi ngo ntayiruka itabunda, ariko ni Saido ntibazonkiza nyuma yo guca muri Young Africans muri Tanzania, nyuma yo guca muri Geita Gold akaca yerekeza muri Simba Sport Club. Yarakoze ibikomeye yafasha umugwi wa Simba Sport Club gutsinda umugwi yahozemo Geita Gold ibitsindo bibiri yashizemwo, harimo kufra imeze neza, harimo na penalty. Nibaza ko Saido ntibazonkiza Claude Kwizera akomeza yerekana ko aracari hahandi agari yure ni ibinyamakuru byamugarutse ko muri Tanzania andika ati bwabundi ashobora kuba ari karibura mu zindi nkomezi. Ariko kandi ni ibitsindo bine kuri kimwe umugwi wa Simba Sport Club aje gusinda Geita Gold. Harimo umufungo w'ibitsindo bibiri y'uyu muhungu w'imyaka 37 ndetse ari cyamari no mu guseka gihugu intamba mu rugamba. Shobora ati nibyo yaragikenewe nkuko icyenda yagije yamutumye ko hari cyo giye kuba iyi forme cyangwa se ibi harimo hari ntirano bigiye kuba biterera mu guseka gihugu. Claude Kwizera nabariko baratwumviriza haba kuri FM cyangwa kuri internet bavuga ko Saido ntibazonkiza tuzi mu migwi itandukanye, tuzi yagiye no guca mu Faransa muri CAF. Saido ntibazonkiza yakine mu migwi itandukanye cyane hano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Saido ntibazonkiza yakine hano mu Burundi. Nibaza ko Saido ntibazonkiza Claude Kwizera aracari wa wundi wo kurondegwa n'indi migwi kugira ngo abahe intererano ikomeye n'intamba mu rugamba iracakeneye Saido ntibazonkiza. Narayimbonye Claude Kwizera ashizemwo kufra, ni igitsindo Claude Kwizera kidakunda gutsindwa na benshi, ariko kufra ya Saido ntibazonkiza yanyeretse ko Saido ntibazonkiza gikenewe n'intamba mu rugamba. Niyo conclusion nabonye. Saido ntibazonkiza rero Claude Kwizera kuri iyo myaka uvuze yiwe aracakenewe cyane n'intamba mu rugamba. Ikimeyameye nuko yaratumye ko na Etienne Iragije ivyo ari nk'atamukinishije hana yaravuga ko Saido ntibazonkiza hari nkino amurindirije. Rero Kenya na Seychelles nibaza ko azobafatiye runini intamba mu rugamba, kimwe bibiri yabishizemmo kandi nivyo
batsinze umugwi wa Geita Gold ni umugwi ubarizwa mu kibanza cya nyuma hariya muri NBC Premier League muri Tanzania. Nabo bafise kuvuga ati birumvikana cyane gutsinda umugwi. Ngo birumvikana timu ambaye na Burura mu gihe hari fata umwanya wa nyuma Geita Gold gushika kuri ino saha. Ni ekipe yaciyemo kandi abimaramo umwaka. Sinovuga ko igituma yashize mu bibiri byari byo urukino rwari rworoshye. Iyo bikora bakinyenda Young Africans. Rero twizeranye bakina Azam si rimwe si kabiri Saidon ntibazonkiza tubona abikora kuri ino migwi ikomakomeye kuvuga za Azam gushaka kuri ino saha ufata umwanya wa kabiri hariya muri NBC Premier League. Young Africans iriko igana ku gikombe nayo ni club kwizera si rimwe si kabiri tubona ayitsinda. Rero ku kibazo warumbaje ko Saidon ntibazonkiza akikenewe hano mu ntamba mu rugamba ego cyane yashakenewe hano mu ntamba mu rugamba kandi ubona ko umumenyereza yaramubonye avuga ati reka ndamutume ko muri zino nkino zibiri zimirijwe n'intamba mu rugamba. Ni mu bisaba gihugu arno bamwe tibwe tibiswe tubona ko bafise rugamba rusanyu tubako rugoroshe turabye itsinda ubundi burukiyemo turi kumwe ni na Gambia turi kumwe na n'igihugu cya Cote d'Ivoire turi kumwe n'amazinga ya Seychelles turi kumwe na Kenya turi kumwe n'igihugu cya Gabon turabona ko twimize inkino zibiri urukino ubundi byo gukina n'igihugu cya Kenya kino ruzobera kurikira urukino tuzokina n'amazinga ya Seychelles benshi bavuga ko ari amanota 6 akenewe kuri isoko ry'igihugu kugira ngo bagire icyizere cyo kubandanya bari muri buno rugendo rugana kuri wa mubye ibindi bikombe ndavuga ku by'imondo yari mu bihugu bitatu Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nana ko ari nkino zikomeye ariko kandi bisaba ko uyu mugwi witegura nkuko menyereza yabivuze kandi avuga ko afise icyizere ku rutonde cyangwa se ku rutonde rw'abakinyi yatumye ko nkuko tubibona anoga nkundi ko ndibaza urugendo rugana ya gikombe cy'isi mwaka 2026 hari cyubona nta mugamba kuraba inkino urukino twagambye twaratsinze ibucaga cyari Gambia 2-2 nyuma igihugu ca Gabon gitsinda Burundi bitsindo 2 kuri kimwe ariko Claude twizera tugarutse kuri Gabon na Burundi nibatse umupira intamba mu rugamba berekanye bari bamehite intsinzi naho rimwe na rimwe hari umuntu tweko turaganira Claude twizera n'umukunzi w'inkino ni umukunzi wa Vitalo wa kera aho hambere yambwiye ati umupira w'amaguru mwe bamenyesha makuru murakunda kuvuga ngo umugwi watsinzwe bukebuke watsinzwe bibayabaye ati ariko nta mugwi uba watsinzwe bibayabaye kuko umuntu agusumije kimwe n'aba ari igitindo kimwe aba yagutsinze ariko ngaruka kuri Gabon kubona baratsinzwe Burundi 2-1 nariko mvuga ko intamba mu rugamba zameretse intsinzi umaze kubona urukino berekanye sinkekeranya ko ibyo berekanye kuri Gabon na Gambia bigiye kubatuma baba batanga umusaruro mwiza kuri Kenya na Seychelles naho ndabona ko mu ntamba mu rugamba hari abakinyi bashasha nivyo batumye ko nkuno munyegori Mateo Nkuru nziza abarizwa hariya mu Bubiligi mu cicaro ca mbere si nivyo ntakinishwa cyane ndabona nka Aladdin Bizimana urana ko nawe nakina mu cicaro ca gatatu hariya mu Bubiligi ni mushasha tutibagiye nono Voix ni hori imbere cyane myugarira Safari muri Norvège mu cicaro ca gatatu ubwo ni mushasha nawe mu ntamba mu rugamba ariko navuga ko muri rwa rukino twego duhura na nande na Namibia rukino rwa kivandimwe nabatwano muri zino nkino za kivandimwe niho bano bakinyi biyerekanye kandi Etienne Ndayiregije avuga ati decision nafashe yo kubahamagara ntiyicuzwa ndabona kandi na Klaus nawe urana ko ni mushasha mu ntamba mu rugamba muri Norvège mu cicaro ca mbere yes na Nodeni mushasha ariko sindi ngaruka kuri abo bakinyi bashasha Claude twizera kuko mvuga bano bakinyi bashasha bagiye guhura nabona bakinyi bafite inararibonye mu ntamba mu rugamba bazohura maze bahuza inama maze ikintu gikomeye cyane kibe ku ntamba mu rugamba rero twatangwe tuvuga kuri Saidon bazonkiza hajya kuri ijya byaka yiwe bano bakinyi bashasha baramurabira ko ati uyu mukinyi twatanguye kumubona ngira ngo tucaruka mu myaka ya 2007 tumubona ari mu ntamba mu rugamba why not ubakiri natwe tutokora ivyo yakoze rero kubona ari hajya mu ntamba mu rugamba kandi ako akomeza yemeza bariko baramuraba kuri scène internationale
sinarika vyikorera gusa we gusa ahubwo reka aratanga n'akarorero ku bandi bagiye kuba bari kumwe n'intama mu rugamba. Intama mu rugamba twibutsa abakunzi ba Hope Sport ko bifise urukino bazokina n'igihugu ca Kenya gerekezo rya ndwi ruheshi muri Malawi, kinazora muri Malawi hama bakinye n'amazinga ya Seychelles gerekezo rya 11 ruheshi, urukino ruzobera muri Maroc. Nuko kuva kuri ino dose tukaja kubikurikira kandi tubibutsa ko hari n'abakinyi basaba kinanga mu kiciro ca mbere batumye ko nk'abukuru Keita wayegenwa ngo twababwiye Musanga Henri wa Flambeau du Centre na Mukono Eli hari ya mugwi wa Bumamuru mugwi wa ruha gutwara igikombe ca champion mu mwaka uheze bizira ko ari makuru zo bana tugaruka ko kubijanye n'umugwi serukira gihugu n'inkino bimirije mu kongera itike y'igikombe c'isi yose kizobera hari ya muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twizere reka tugende hariya muri Ngozi ibikomeye biringo biravugwa muri Message Ngozi nyuma y'imyaka 16 ari mu mugwi kizigenza wa Message Ngozi ni Dani Cedric urasenga bamutazira kagabo kuko twizera kuva 2008 ari mu mugwi ariko akora ibikomeye kuko twizera nako ati nyuma ya saison bamarika ibirato ndava muri Message Ngozi kuko twizera ni ikintu gikomeye cyane. Imyaka 16 turi mu mugumwe ntivyoroshye. Nagiye kubona bandika kuri page ya Message Ngozi ati tuzogukumbura niko bahereje ko bakibonye gute kino kintu kilo twizera cha Cedric urasenga Dani bamutazira kagabo 2008 gushika no mango akiri muri Message Ngozi ariko yavuze ati tugiye gutandukana. Nivyo gifisi no kirafisi niherezo no gahungu uko kina kose canke se uko bikora kose biza kurangira ari uko ushoboye kugira ushoboye gutera imbere cyangwa se ugasozera nkuko tuturabona bato Nicolas n'abandi ni senga tubona ko yifashe neza ndetse ubona ko ari umugwi ari umukinyi yamariye runini mu Message Ngozi. Nibyo byorosheho kandi ni rimwe na rimwe umukinyi hagiye ngombwa ko avuga ati ndiko ndabona ko ntagishoboye nka kera ndiko ndabona ko ari ngombwa ko mbandanya mu bindi bintu birumvikana cyane Nacha kwa reka ngumane icyo nakoreye n'icyo namariye umugwi muri kahise hafi na kahise kure nizera ko hari hageze ko agenda kukayivuga mu gatacho hinduka reka turindire icyo imisi cyangwa se ibihe bizogenda bituzanira. Klo twizera hari n'amajambo akomeye cyane uno kizigenza wa Message yanditse ku rubuga rwiwe nuvuga ko Imana ikora byose ni byiza. Inyuma yo gusezera umugwi bati twabanye igihe kinini kandi ciza Imana ikora ni byiza. Uriko urabona agiye kuja mu wundi mugwi canke agiye kumanika ibirata agende mu wundi buzima busanzwe kuko inyuma y'ubuzima bw'umukinyi harabubundi hari umukinyi urashobora gusanga aba yarize amashuri, umukinyi urashobora gusanga yikorera utwiwe. Urabona ko uno mukinyi nyuma yo gukorera Message Ngozi imyaka 16 agiye kuja mu wundi mugwi kubwanyu ko niko nabivuga naha ni uruharagu rudasanzwe bwo gufata ingingo nkuko biko biravuga ko ashobora kuba agiye kuhagarika gukina umupira w'amaguru. Ndizira ko bishoboka mu gihe atokwivuguruza ko turabona umunsi muravuga ati genda hinduye singiye kubandanya iby'umupira w'amaguru kandi ukabona mu nyuma haragondoje abandanya avuga ati kaniheriza umwaka umwe kandi kubwaye ndabona ko ari byiza ko yokinjura akabitsira abandi bato biwe akavuga ati ndashaka kugira umugwi nkagira icyo ndawutereye mu byumviro n'ibindi ariko kandi akagenda kirikara. Klo twizera abantu bavuga ati burya uburyohe bw'umupira w'amaguru igihe wokinye kuva ukiri muto biragoye kusezerera byoroshye. Ndavuze ati burya ni byiza ko ibyiza uba warakoze utagenda ubifuse. Hari imyaka ugeramwe Klo twizera ukavuga ati narakoze ndageze ahantu nkora akavuga ati ibyo ukoze ugasanga wabifuse bivanye n'imyaka iba yakujanye. Reka tunashimira bari kuri internet batwandikira ubutumwa butandukanye. Mwandike kuri no dossier ya Saidon Ntibazonkiza Cedric Dani urasenga mutwandike muri commentaire muri muratwumviza muherereye n'ibyo muratwumviza muriko murakora. Kini kiganiro Hope Sports mwamumviriza ku munsi wa mbere umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu
tunashimira abamaze kutwereka urukundo kuri Facebook mu ma commentaire. Ndabona ko kuri twizera ndabona nk'uwitwa arakazanira kwina ati muhezagirwe cyane. Turi kumwe witwa Justine Ngabire, turi kumwe Mother's Boy yagarutse kuri twizera. Reka tuje kuri basketball anako inyuma yo gukina journée ya mbere na journée ya kabiri ni nkino ziko zibera ku kibuga gikurikira ubushikiranganje bw'ino urwaruko n'imico kama département de sport ku munsi wa gatanu ndatu n'umunsi w'Imana inkino zariko ziraba Claude Twizero no munsi ubona ko journée igira gatatu igiye kuba iri mu kibuga. Journée ya gatatu igiye kubandanya tubona inkino zibisekanijwe uyu munsi ndetse ibuga bitandukanye kuri kibuga gikurikira inyuma imico kama département no kuri entente sportive naho nyine kubera inkino zitandukanye ni muri Chisque Road to VBL Chance Road to Viva Basketball League Elite 8 cyangse ni migwi isa nk'iri mu bibanza biri nyuma ya bine bya mbere kugira ngo baronde imigwi ine izuza ibiha ihambye yindi migwi ine ya mbere kugira ngo baronde imigwi 8 izokina cyiswe VBL Elite 8 urabona ko ari imigwi yasohoye kuzana kandi kanovera mu nkino ndetse no ku bibuga bitandukanye no gangu abona ko mu sari nkino zitekanijwe ndetse zirindiranye gishikana kuri abana bari tunatangura kuri journée ya mbere tubibutsa ni kibuga cha département de sport ku munsi wa gatandatu bari bakiri inkino zitatu turana ko n'urukino rwatanguye tubona Carme yirahira umugwa wa Mutanga United amanota 78-62 ku munsi wa gatandatu nyene Young Eagles va mu ntara ya Gitega yareka itsinda umugwa wa Kalela Lions va mu ntara ya Rutana amanota 71-59 ndabona New Star yaraje neza itangura Loto VBL neza akomanota 88-56 ya Muzinga. Bukeye ndabona ko ku munsi wa gatandatu ni journée ya kabiri ku munsi w'Imana journée ya kabiri bariko barakina Kalela Lions yaraje ratsindwa amanota menshi cyane itsindwa n'umugwa Lezipo amanota 9-50 gusa. Young Eagles iradisubira bikora itsinda umugwa wa Mutanga United amanota 88-55 nayo target intamenwa izitsindwa n'umugwa wa Muzinga amanota 76-57. Claude Twizera uno munsi wa gatatu ndabona ko hari inkino zigiye kuba ziba ku bibuga bibiri bitandukanye n'inkino zibiri ndabona ko hari urukino ruza kubera kuri département des sports Carme zobiri mu kibuga yakira Kalela Lions. Carme yarabikoze kuri journée ya mbere umunyarutana agiye kwirahira uba muri mairie bigenda gute Carme na Kalela Lions birashoboka cyane ko cyane ko ari migwi yo hagati mu gihugu navuga ati turafise icyo turondera cyane ko imigwi hano mu gisaba cya Bujumbura nyine ifite irondera nize ko rukino rugiye kuba rutoroshe ariko kandi urukino rushobora kuduha ishusho n'isanamu y'imigwi yo hagati mu gihugu ubijyanye n'izinkino z'umupira w'amaboko hano iwacu. N'urukino ruza kubiga isaha 11:30 abakunzi ba basketball muri rusange muze kuhaba maze icyo bita basketball league basketball is back ibandanye ibasuroga imeze neza nako nabakunzi b'inkino ba basketball hari muri weekend bari benshi ndabona nakanot ko kwinjira ku batari imyaka 18 akanot k'ibihumbi 200 niko musabwa mu kwinjira kuri portour canke hirya y'ikibuga urabona ko bitanu umuntu bitanga muri tribune muza gutanga inoti ya 10 aho bita muri VIP cha kibanza cyiteka naho mutanga inoti y'ibihumbi 200 ku kibuga cha Entente Sportif narona ko igihe saha 11:30 nyene harundi rukino Mutanga United izoba yakiriye umugwi wa Aigle Noir ni nkindorana ko ziriko ziraba imbere uko turaba ya migwi nayo ikomeye yabaye mu bibanza bine vya mbere yinjira muri game hari migwi irindiriye hano kugira ngo habe ico bita ikurakura namwo turavuga nka Tigers yo mu ntara ya Makamba irikira kinirindiriye inoge ni kurakura namwo turavuga Dinamo turavuga Urunani n'umugwi ngoremesha urabona ko batariko barakina Claude Twizera ariko sinzi ko ano majorna abiri yabaye muri weekend ico yagusigiye muri basketball icyo yadusigiye na kanyamuriza twabonye ku rundi rugezo kagarutse mu bijyanye na zino nkino z'umupira w'amaboko na cyane ko ni nyari iminsi myinshi bana bariya
ati turarindiranye igishika zino nkino turarindiranye igishika ihiganwa ryahandi iwacu. Twabonye abantu bari ubona ko bagaragara ko bari bishimiye garuka cyangwa se back y'izi nkino umupira w'amaboko, ubona ko n'abakinnyi muri rusangi bigaragaza ko bagaragaza kandi kanyamuneza bati turasuye ku kivi. Ni ikintu kidasanzwe no gahungu haba ku bakinnyi haba ku bakunzi umupira w'amaboko haba no ko abana bariya no mu ndongozi z'umupira w'amaboko muri rusange. Nuko twizera twava muri basketball, reka tuje muri intamba mu rugamba z'abagendana ubumuga, urabona ko bari ikayira hare mu Misiri ariko batashe batsindwe byinshi cyane muri zino nkino, bariko barakina zibiri mu gikombe cy'isi cya mbere mu mateka yabo, igikombe cya Afrika mu mateka yabo bitabiriye. Hajya nyuma yo kubaho nta n'imyaka ibiri yari iheze ino febufa ibayeho, ino shirame ry'umupira w'amaguru bagendana ubumuga bagiye, ariko no byita experience bakuyemo kuri twizera. Batsinzwe muri rusangi ibitsindo 21 kuri 2, kuko urukino rwa mbere nako batsinzwe na Egiputa 11 kuri 2, 10 kuri 2. Urukino baraye bakinye nayo rurana bakuramwo Nigeria yaratsinze Burundi ibitsindo 11 ku busa. Aha nuko bikana ngo yarunaga bavuze n'ubundi busezerewe muri zino nkino. Imigwi ya Nigeria na Misiri bari mu burenganzira bw'ikinege cy'akarege cyanyuma. Ni hari n'izindi nkino zari zibaye ku munsi w'ejo. Twabonye umugwi wa Algeria wasinze Gambia 3 kuri 2, Angola itsinda Tanzania 2 kuri 1, Ghana itsinda Kenya 2 kuri 1, mu gihe umugwi wa Maroc nawe watsinze Liberia ibitsindo 5 ku busa. Nize ko abakinnyi bo gukezwa kandi bitegura neza n'ibindi bihe biri imbere mu bijanye n'inkino nkenizi. Nukurana ko mu munota umwe tuzaba tubirige isaha 7. Reka tubashimire abariko baradukurikira baratandukanye, abari ku meza tubifuriza akayabagu naho mutarabironka komeza mwihangana imbere ni heza, ariko kuri twizera nitwe kwibagira ku muntu yabironse nahamagare mugenzi wamubwira ati ngwino dusangire. Kino kintu ni ikintu gikomeye cyane kuri twizera, umutima w'urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Waronse gira mugenzi mu Jakara yakaraze abege ku bugara cyane afungure ukijumbu n'abashimira Imana avuga ati bimeze neza. Ari imvugo y'abarundi ariko ni navyiza ngo no munsi waronse akajumbu nawe yaba yiririye inyama abakse akajumbu na karonse pe. Nabonye ukunda kubikoresha ari Vianessa biyumva. Banumvuye kuyihereza akajumbu. Niba twari imvugo mbabare mu matwe canke imvugo ngereranyo? Mico y'abarundi ngo ntawe uvuga icyo yafunguye ko bimeze nize ko nuko tunamushimira witwa Blessing Elhood, urana ko ari kumwe natwe. Blessing Elhood akunda kutwumviza ari Nairobi canke ariko aratwumviza ari muri Zambia, naho habiri muri rusangi akunda kuba ariko aratwumviriza ari. Ndabona abandi bariko baratwandikira ubutumwa bugufi. Rero twizera gushika kuri ino saha n'amakuru y'inkino tugiye kwinjira mu migwi seruka bihugu. Imigurana ko ibizanye ibintu bimeze neza cyane, abakinyima yo gutumikira imigwi yabo muri rusangi barasubira kuba ku bihugu byabibarutse. Mu gihe tubona amahiganwa amwe asa nkaho karasozegwa, hamwe babona basigaje ibintu bimwe basozeye kandi cyo kiravugwa ni igikombe cya Burayi igiye gutangura ku magerekezo ya 14 mu Budagi. Turi igikombe cya Copa America ya muri Amerika, naho nyine igikombe ubona kigiye gutangura ku magerekezo ya 21 yari muri Argentine. Iyo kivuga kandi ni ibihugu byo muri Afrika nabyo nyene bikobereye yitegura amajonjo y'igikombe cy'isi yose kizoya muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana n'u Burundi burimo nabyo ko bitegura ngo twabibonye ngo twabivuze kandi menyeza icyenderageje kubikora n'ahandi ko abikora zaracariya muri gihugu intwaro rusange ya Congo. Sebastien Desarbe yahise kubikora from ground nayo nyine ari muri Zambia, ko abakunzi bacu muri Zambia batwumviriza radio kona mu ntumbero kwitegurira gukina na Maroc, gukina na Tanzania. Igerekezo ryandwi na 11 n'uwitwa Avram Ground, umenyereza wa Zambia Chipolopolo Boys, nawe nyene yamaze gusora urutonde rw'abashika 27 bagiye. Ni squad nziza cyane
aho mbona ko harimo abakinnyi batandukanye kandi harimo n'abamaze kuba bamira kawe k'abagabo bafite na experience nk'aba ba Kennedy Musonda, hari n'aba ba Charles Kalumba Mulenga abanyegori n'abandi urabona ko imigwi itandukanye iriko iritegurira neza cyane iki gikombe bamwe bitegurira aya majonjo y'igikombe cya Afrika Arno Gahungu. Twizere ikindi nakiye kubona hano ku mugabane wa Afrika muri Feka Football muri Cameroon ntibyoroshe ntibyoroshe ntibaza ko ino ntwaro ya Samuel Etofisi iriko iragenda icamwo inshinga nyinshi cyane bagiye kubona umumenyereza bamuhagarika inyuma kubona Rigobert Song baratandukana na Feka Foot, ariko bino bintu bigiye guherera he muri Feka Foot kuri twizera intwaro ya Samuel Etofisi. Samuel Etofisi nayo twibyibukanye ko yaratanze demission iranga biratanze uguhetse bwo gusezera ku mugaragaro bumvira ati wowe turacagukeneye ntidushobora gushira ko accord kugira ngo udemission ni mu gihe bushiro bwa federation batabyumvise ko rumwe ni n'umumenyereza yaje atumvikanye ko kwande gwa Cameroon akora ko nubu bibanda bivuga ko bitameze neza binacho bishobora guhungabanya kuri Lions and Otambe nacho bishobora guhungabanya ko mu guseke gihugu na cyane ko bimirije urugendo rugana mu gikombe cy'isi no Gahungu gushaka no munsi ariho kino kwita kitameze neza. Nibaza ko Claude Kwizera umumenyereza ahinduwe cyane soza no kugaruka muri Chelsea hatubona mu myaka 8 maze abamenyereza ngo baratwaca muri no myaka 8 biraza kudestabiliza na cyane biradestabiliza abakinyi mu guserakira gihugu. D'abord turakunda kubona imigwi iserakira gihugu hano ku mugabane wa Afrika ikinisha aba binational bamwe bafite bafise ubwene gihugu bubiri cyane nako muri Cameroon urashobora gusanga hari abantu bafise abakinyi bafise ubwene gihugu hariya ku mugabane wa Buraya ugasanga bafise n'ubwene gihugu bwa Cameroon barashobora kubona ko ntibari seriye ati ino federation yacu ntiri seriye twovyemera yagutse ko bagiye kuduhamagara kandi bagiye kutwikora ko neza tubona n'abamenyereza babahindagura. Njye ni kintu kiza kudestabiliza abakinyi maze hari nabaza kwanka gukinira mu gusiragira gihugu kona bitameze neza ko nata stability irimo. De biraza gukora no kubafana. Claude Kwizera umufana n'umuntu akomeye cyane mu mupira w'amaguru kuko umugwi ntushobora kubaho umeze neza ufite amagara meza atamufana. Sinzi kumaze kubona iyo umuguri kurakina mu kibuga hakaba atamufana urimwo biranabishe kuraba urukino Claude Kwizera sinzi ko biragushikira. Twarabonye mu gihe cya Covid tubona imigwi ibikirakina tabafana bahari umva akaruru k'abakinyi aho kumva akaruru k'abafana biragutera kutaryoherwa uri kuraraba urukino. Rero bino biraza gukora ku bafana biraza gukora no ku bakinyi bajya ba binational bahebe burundu ukinira Cameroon. Ico nabonye Claude Kwizera muri kuno kuntu kutifashe neza mu bamenyereza hariya muri Cameroon nyuma yo gusezerera Rigobert Song n'ubu yaramusubiriye urabona ko bitameze neza. Ni hariya Sebastien Desabre nawe nyene mu wa Leopard yamaze kubashira ku mugaragaro abakinyi bashika 25 bagiye kuba barondera urumaze gukina igikombe cy'isi yose. Naje kubona mu harimo amashusho abiri witwa Noah Sadik witwa Samuel Esande. Noah Sadik amashusho masasha abiri ariko ikigaragara ni n'abakinyi nyamiki twabonye bitwaye neza mu gikombe cya Afrika cyo kebera muri Côte d'Ivoire ndetse batwara n'ikibanza kane. Kandi naje kubona abanyegori witwa Berto arimo akiri mu gwa Montpellier. Naje kubona witwa Kabamba akiri mu gwa Bravos Denmark. Naje kubona witwa Fayulo akiri mu gwa Sion. Ni hari mu nyugariro hari witwa Twanzebe Kalulu agarutse. Twanzebe akiri mu gwa Ipswich Town yaduze mu cyambere uyu mwaka. Ni Twanzebe Axel Twanzebe yaraciye mu mugwi ikomeye ariko twaramubonye no muri Man United. Twanzebe rona ko ntiyagize ibihe bikomeye cyane muri Man United ariko yaravugwa ko ari umukinyi Claude Kwizera agiye gufatira runini umugwi serekera gihugu wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo w'umukongomani akinira umugwi wa Man United.
Twanzebe rero kubona Man United barasezeranye maze agenda muri Ipswich Town, uno munsi akaba agarutse muri equipe nationale, ni ikintu gikomeye cyane. cyangwa bate nuko uyu mugwi Ipswich Town wagarutse mu cyiciro cya mbere. Claude Kwizera nibatse ko imenyereza nowadays bavuga ati iyi ni visibility ikomeye cyane no mu gwizo y'igihugu. Igihugu ca Congo ni igihugu gifite abakinyi bakomeye benshi bashoboka, na cyane cyane ku mugabane wa Burayi. Ikintu rero Sebastien Desailles nibatse ko ca pushinze kuzana Axel Twanzebe, icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane, kuduza umugwi wa Ipswich Town ukaza muri EPL. N'abakinyi bazohura na Congo bazovuga tugiye guhura n'umugabo pe yatugije umugwi hariya muri EPL. Rero Twanzebe kubona yaje ni ikintu kimeze neza cyane, nubwo bunararibonye nabwo gukafasha uragiye kiwambone yaje nawe naje kubona arimo mu badefenseur witwa Axel Twanzebe na mu gihugu cya Gideon Kalulu, naje kubona Altiri Maswaku nabwo mu gikombe cya Afrika ko yakoze byinshi. Altiri Maswaku yakoze nibikomeye cyane mu kuri kufra yari kufra, ahubwo yaraduze neza cyane arashiramo igitsindo. Rero nicyo bituma navuga ko Congo Claude Kwizera n'umugwi ukomeye, kandi ariko cyane nibaza habura iki Claude kugira habe gestion nziza kuri bakinyi bano bakinyi Congo ifise. Nizera ko ni Congo uko bivuze ari umugwi w'igihugu ufise impano nyinshi. Yes. Rero kuri abantu buro bwinshi niba mu musururu mu gihe umenyereza atariga strategy yo kubyaza umusaruro izimano biracagwaye cyane, usanga ni wa mugwi ufise abakinyi beza kandi benshi. Ibintu bigira n'umugwi wa Three Lions hariya mu Bwongereza, nanyirana ko hari impano nyinshi kuri abana n'abakinyi Southgate yasize inyuma. Ibyo sana ko ni rimwe na rimwe impano nyinshi, rimwe na rimwe abakinyi bakomeye benshi bakibaza kubera ko umugwi w'Ubwongereza n'ubu ufise igikombe kimwe bagendera ko igikombe cy'isi kimwe ni imvo rimwe na rimwe. Nize ko mumenyereza Sebastien Desailles izi impano yomenya ingene azibyaza umusoro, ariko cyari cyaragira ati ndafise liste 11 de départ nizeye bashobora kuba umusaruro mwiza umwanya ari wo wose, hamwe na bande touche ikomeye cyane avuga ati aba nabo umwanya ari wo wose barashobora gusubirira abandi bigadushitsa ku nshuro ya kabiri mu gikombe cy'isi hariya mwaka 2023. Ariko naje kubona abakinyi batandukanye bagarutse, ambavu y'aba Masako Joris Kayembe yaje, Sansel Mbemba yaje, naje kubona witwa Dylan Matumbiska ni hari Ruki Bushiri ni hari Inonga Baka, hagati naje kubona witwa Charles Piquel arahari twavuye mu gikombe cya Afrika, Aaron Chibola ni hari, Edo Kayembe ni hari, Samuel Mutusami twarabonye umukinyi yigaragaje neza cyane no gahungu mu gikombe cya Afrika. Noan Sadiki nko bivuga ngo yagarutse, Gael Kakuta Amin Samini yagarutse kandi ariko no muntu Gael Kakuta Claude Kwizera simbona burya ndamgereranya na Saidon ntibazonkiza. Gael Kakuta nako yaciye muri Chelsea araca mu bitandukanye, Gael Kakuta wa Amiens ariya no munsi rero Gael Kakuta aracari muri equipe nationale Leopard. Nuvuga ko ari wa wundi abwira ijambo baba n'abakiri bato ba Axel Twanzebe n'abandi ati twebwe tukiri bato nkamwe twavyigenza mwuko, nico gituma tugenza no mango tukiri muri equipe nationale. Kubona Gael Kakuta akiri muri equipe nationale Claude Kwizera ni ikintu twoshimira n'umumenyereza Sebastien Desailles yakoze bikomeye, avuga ati reka inyuma yo kuzana amaraso agishushe reka nzane nuno inaribonye ko ndabona ntaca abuze kabisa, hagati yegakanye witwa Meshak Elia, Shadrack Okolo, Theo Bongonda ziko bivuga Bongonda ko nawe nyine muri miye ari umukinyi yamare runini umugwi Segidugu wa Leopard mu gikombe cya Vagiruka, kandi atake anako no busatirizi yazanye Yohan Wissa wari na Brentford umukinyi by'ukuri Ansuto umukinyi yigeze neza mu Brentford uyu mwaka. Ziko na Fiston Mayele Kalala, Simon Banza, Samuel Esende kuncho ya mbere nayo ko yatume ko mu guseka bw'ubu wa Congo. Ikintu cyari Claude Kwizera ni Congo tuzi ko muri ino kana iheruka yari kubera muri Côte d'Ivoire. Ni Congo atacu itakoze kugira ngo ibandanye yerekana ko ari mu gukomeye, ariko aje twabonye uvuriremo muri kimwe cya kabiri kice cya nyuma. Yavuye muri kimwe cya kabiri kice cya nyuma irakina na 3e place bayibura. Yatsindwe na 3e place yayikinye na Afrika y'Epfo iratsindwa, finali cyitwagwa na Côte d'Ivoire. Ibintu byari bikomeye cyane. Rero
ikintu ndiko ndavuga kuri equipe nationale igituma tuyihagaze ko Claude Kwizera ni kubera iri mu karere ka Afrika y'ubuseruko kandi ni equipe nationale nibaza ko umukongomani n'umurundi hari icyo duhurira ko cyane turabona ko ni ibihugu byegeranye kandi maze kubona iyo equipe nationale ya Kongo iri kirakina hano mu Burundi haba umunsi mukuru ukomeye cyane numva quartier nka za Buyenzi Kinama amakartier nka za Kinaza Kamenge eka amakartier yose gigisagara ca Bujumbura na ko harimo abakongomani kandi n'ikintu kimeze neza n'ikimenyetso ciza nico gituma twagarutse kuri uno mugwi Le Leopard Claude ko hari ahandi twoje imbere yuko dufata indege twigira hariya muri Irlande hagiye kubera ikintu gikomeye cyane final hagati ya Atalanta Bergamo n'umugwi wa Bayer Leverkusen finali kiravugisha abantu benshi ku isi ya rurema umugwi wa Atalanta ariwo gahungu umugwi wiyubatse ni Atalanta imenyerezwa n'umumenyereza Gian Piero Gasperini ni agegwa na Xabi Alonso amenyereza babiri ubwo ati kudushapo nibyo umenyereza Xabi Alonso kuri aba pakuru yiwe muri mwaka ari pakuru exceptionnel na cyane ko umugwi amenyereza gushika no munsi ariwo mugwi umwe rudende ushegweza saison hariya muri Bundesliga udasinze mu gihe iyindi migwi yose bitayikundiye ni yane majambo ni kahise kavuga amajambo menshi ku rundi ruhande nubwo ko Claude Kwizera n'imigwi igiye guhura hari ico isangiye n'imigwi nubwo ko ntiyari imenyerewe cyane gushika muri final imigwi ariko ifise ikintu gikomeye cyane igiye kwerekana muri ino final turatangura kuri Bayer Leverkusen Claude Kwizera nubwo ko ari umugwi uri gukora ibitangaza kuri scène européenne même na scène internationale niwe mugwi wari bwakore bino bintu Claude Kwizera kurangiza championnat udatsinzwe na rimwe harabigerageje kandi barabigerageje ariko kugezo kanaka biranka Claude Kwizera niwe mugwi erega no muri Europa League nuratsindwa ikimenyamenya nuko ushitse muri finale igikombe c'ubudagi nuratsindwa uri muri finale bagiye guhura n'umugwi umenga uvuye mu cicaro ca kabiri muri finale nka hamwe uno munsi yotsinda uno Bayer Leverkusen iri kumwe na Xabi Alonso umumenyereza kabisa urabona ko ariko yinjira mu mateka y'umupira w'amaguru nibaza ko Claude Kwizera bica bibaha inguvu tokina ya finale y'igikombe c'ubudagi hanyuma ibintu bigende neza cyane ikora amateka igira ico bita triple ni besi Leverkusen bayitazira never lose kubera uko kuntu ikitwara ni wa mugwi umudatsindwa ko baba utazira ngo le 11 de l'usine nuko uvuye mu kidagi well self n'umugwi ubona ko buyubatse neza inyuma y'imyaka 120 ubayeho ayo kandi batari bwatwara igikombe no n'umugwi umuzo wa Xabi Alonso hari cyo waje uzanye nka contribution ikomeye cyane kuno mugwi wa Bayer Leverkusen aho ndetse ubona ko ari saison idasanzwe kuri uwo mugwi ndetse umugwi watangaje n'imigwi komakomeye hari mwizi za Bayern Munchen hari mwizi za Dortmund hari mwizi za Leipzig imigwi yose ubona ko yagira kubitwa mwiganwa ryari mu Budage n'uyu mugwi wa Bayer Leverkusen ni Bayer Leverkusen ko bivugwa tubona ko mu gikombe cy'Ubudage bazokira finale uyu munsi n'ibyisho ko ravuga impereye kuri Xabi Alonso imbere ko duca ijya nino mu bijyana n'urukino ni Xabi Alonso yavuze byinshi avuga ati umugwi tugiye guhura n'umugwi nubaha cyane ndubaha umwubaha Gasperini ashaka kuvuga umumenyereza wa Atalanta ati umumenyereza ariko arakora byiza kandi bidasanzwe ariya ku butaka bw'Ubutaliyano kandi isi yose ngo irabibona bari ku muvuduko mwiza kandi ibyo bikorakora ni bidasanzwe ecesha kantu ariko ni Xabi Alonso avuga ati ariko twemereye abakunzi bacu kwitwara neza mu kibuga no mu mutwe intumbere yacu ni yayindi n'amajambo abiri yavuze ku mutima no gahungu yes ngo twemereye abakunzi ba Bayer Leverkusen
kwitwara neza mu kibuga no mu mutwe bisigura ko hari ubutumwa budasanzwe yamaze guhereza abakinyi biwe hari ubutumwa budasanzwe ya tekinike yo mu kibuga hari n'ubutumwa batekereye mu bwonko birumvikana ko intumbero dufise ni yayindi wa muvuduko wo kudatsindwa navuga ko nkuko abatari bake bakunze umupira w'amaguru canke abakuba bariko barabira hafi umupira w'amaguru batangwe ku tuzina dutandukanye uruvuze ngo never lose tumudatsindwa ekipe yikomeza gushika ku kanyuma no ku munota wa nyuma kuro twizera no ku munota 97 ushaka gutsinda ishobora kukubwira ati bijya ntibirarangira reka ngaruka kuri iryo jambo rikomeye kuro twizera yijeje abakunzi ba Bayern Leverkusen n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Budagi muri rusange kuko ino final nza kunezereza abakunzi ba Bayern Leverkusen gusa iranezereza n'abadagi kuko nuno mugwi uva mu Budagi ndabutse ko Bayern Leverkusen kuro twizera nibaza ko championnat igitangura tutashobora kuyiha amahigwe nkaya gushika kuri no saha itaratsindwa na rimwe itaratsindwa na rimwe reka ndabisubiremmo rero kubona Xabi Alonso yijeje abakunzi ba Bayern Leverkusen ko bagiye kubikora nkuko bari bamaze iminsi babikora hari ikintu bavuganye n'abakinyi wanabonye na Granit Xhaka inyuma yo guca muri Arsenal birankaza muri Bayern Leverkusen yavuze ikintu gikomeye cyane novuga ko cyashimangiye ino mvugo ya Xabi Alonso yavuze ati ijoro n'umutaka turara turakora tukirirwa turakora nibaza ko rero kuja kuri micro zitandukanye z'ibinyamakuru bikomeye Xabi Alonso gashimikira ku ntsinzi igiye gutaha iwabo muri Bayern Leverkusen sindiko ndaja kure nawe kuko n'abakinyi biyiwe muri rusangi bariko baravyemeranya ku mamikro bariko baravyemera ku mamikro atandukanye ariko ndagwa nkagaruka avuga ati Atalanta Bergamo numugutuzi muri no myaka 2 canke 3 iri nyuma nubwo wabangamiye imigwi itandukanye twibukanye ko wakuyemo Liverpool muri no saison muri Europa League cyane wakuyemo umugwi woroshe Liverpool klo twizera uno mwaka nibaza ko Europa League igitangura bose bahaye igikombe Liverpool cyane ariko umugwi waje urakuramwo Liverpool ni Atalanta Bergamo uno munsi rugeze muri final sindiko ndabona ko igikombe naho hagati mu tuzitizo ariko bayita never lose ino umudatsindwa ino Leverkusen peut-être ya minota ya nyuma turaza kubona uno munsi dushaka kubona ku nshuro ya mbere muri saison Bayern Leverkusen itsinzwe no nibatse ko ico kintu ntikiri muri plan za Bayern Leverkusen naho kirashoboka kino kintu kiriko kirangora kwemeza ko Bayern Leverkusen igiye gutakaza urukino rwabo rwa mbere no mwaka w'inkino ariko byose birashoboka klo twizera nta kibuga bagiye gukinira ko ciwabo ikindi bagiye gukinira kuri terrain neutre ari ni finale urukino rwa nyuma itandukanye ni na champion karakina na Bochum katakina na za Mainz ni Gian Piero Gasperini ndiko ndaraba nsijya nino ibyo yashikirije bitanga icyizere ndetse bishobora gutuma uno munsi kuri Xabi Alonso atashobora kujya kawunga ngo ajya amasinzire ngo akazi karakozwe ariya mu Budage hari akawunga birashoboka bivuze ngo inumbere yacu ni yayindi iri Xabi Alonso ariko kandi kundi ruhande ni mumenyereza wa Atalanta yavuze ati mu rukino ndasanzwe ku bakunzi umupira w'amaguru na cyane cyane ababa i Bergame akana gace Bergame ubona ko kari no ku izina rya Atalanta mu butumwa budasanzwe yahaye abantu i Bergame ariko kandi no munsi nkuko yavuze urukino rwo kubera kuri terrain neutre ikibazo kidasangiwe na Bayern Leverkusen ikibazo kidasangiwe na Atalanta ariko avuga ati ngo turanyotewe cyane si twe tubona isaha irageze dutegerezwa guha abafana icyo biteze ikindi kintu klo twizera niwe bafana ba Bayern Leverkusen bakoze ibikomeye banezereza uno mukinyi wabo nubwo ko yakoze ibikomeye nawe nyine no Florian Wirtz
ndetse urako n'umumenyereza Yatowe. Julian Nagelsmann ese kumutumba ko mu gusoga igihugu Budage. no Florian Wirtz yatowe nk'umukinnyi yaranze shampiyona y'Ubudagi. Claude Kwizera ibitsindo 11 atanga n'amapasi byari ibitsindo 11 nyene amapasi 11. Nibaza ko Atalanta Bergamo itojya ngo iryame canke ngo inywe isinzire bagiye kuba bari bafise umwataka basatira baronderamwe ibitsindo uno Florian Wirtz. Niyo atundiko ndabona yuno mukinyi Florian Wirtz na cyane cyane ya Bayern Leverkusen, ariko mu mupira w'amaguru dukunda kubona ko haraba icyo bita ama surprise kenshi. Nigeze kumva uno mumenyereza w'intamba mu rugamba Etienne Ndayiragije yavuze ati le football c'est un jeu de surprise. Reka turabe ko surprise ishobora kuba muri Bayern Leverkusen iri kumwe na Atalanta Bergamo no munsi za guhera isanga hapi kuba twizera urukino rubi saa 3 zuzuye neza, saa 3 zuzuye neza zwarutanguye hariya kuri ni Aviva Stadium iri mu gihugu ca Ireland. Aviva Stadium ukino ruzoba rutanguye ayo mbasa, ndetse ubona ko ari urukino rwitezwe na benshi, urukino ubona ko rufite icyo ruvuze. Ni imigwi ibiri rero guhura mu nkino nk'izi za Europa League mu mwaka w'igezi ya 19 ntwara n'umwaka wa 2022. Ni Atalanta yari yatsinze Bayer Leverkusen igitsindo kimwe ku busa, ayo kandi n'urukino rwa mbere rwabereye hariya mu Butaliyano ni Atalanta yari yatsinze Bayer Leverkusen ibitsindo 3-2. Ayo kandi ni Bayer Leverkusen y'icyo gihe haciye imyaka ishika muri 2 idesa na Bayer Leverkusen no munsi ni kahise kafi katwereka ubukomezi bwa Atalanta ishobora kuzuba munsi kavuga ati kahise turashaka kukitiza tugatwara igikombe. Ayo kandi byabuze n'umumenyereza nayo nyene birafite icyo bivuze. Jean Piero Gasperini umumenyereza amaze kubaka icyizere gikomeye, amaze kubaka izina rikomeye, ndetse n'iyindi shusho isa nk'itinyitse na cyane cyane hariya mu Butaliyano ashobora kwifashisha agahagara imbere y'aba badagi, agahagara imbere ya Xabi Alonso. N'urukino ko rurindiriwe n'abana bariya Arno Gahungu. Claude Kwizera kubona Bayern Leverkusen mu nkino 51 itaratsinda, simbona urukino rwa 52 ko ruza kubagora. Nibatswa ariyo nivyo novuga imbere ya runo rukino. Claude Kwizera Atalanta Bergamo ifise igikombe kimwe hajya mu myaka 66 na rimwe n'umwe bazeho babayeho. Ubwo Atalanta iri kirarondera icya kabiri. Bayer Leverkusen ni mazi imyaka myinshi ugereranyije na Atalanta. Yes. Rero sindiko ndabona ko igikombe kiza guca mu myanya y'intoki bano ba Leverkusen. Leverkusen ariko hari abantu bita amazina pe. Nuko twokwisimbira kuyandi makuru ariko aravuga Claude Kwizera cyane cyane nako ku mugabane wa Burayi amakuru n'imvura imbere yuko tuja mu gikombe ca Burayi Euro. Ariko Claude Kwizera nako wabukunze kuvuga ko burya turi kumwe na Canal Plus ikintu kidahara n'inkino. Tunabashimira cyane abafatanya bikorwa bacu ni Canal Plus, nako nishiramo gerekana amasanamu meze neza cyane. Canal Plus akabijya kose ugasanga hari iwabo. Rero na runo rukino twakubitire maze urukino tuze kururaba, ahubwo reka narayabirura ndabarabire aho urukino ruza kubera kuri Canal Plus. Canal Plus nayo niraza kugwerekana Claude Kwizera neza hari amashene iba ifise hariya bakunda kuvuga ngo kutagwabira urazi icyo gisigura. Kugwabira gisigura iki? Reka ibintu umenga nyene ko atari ni kubura ikintu warukeneye, kubura ikintu warukenewe. Rero uri kumwe na Canal Plus nta kugwabira, urabona ko finale ya Europa League uraza kuyisanga kuri chaîne ya Super Sport mu cyo bita option English Pack. Urabona ko ni kagaseke k'ibihumbi 40 ushobora kuriha ku kwezi. English Pack iri muri kagaseke k'ibihumbi 40. Rero uri kuraraba kuri Super Sport runo rukino uraraba ikibiriraho
Claude Kwizera mwe muri ko muratwumviza muri atandukanye Canal Plus iraza kubashikana hariya muri Ireland wavuze ngo ni Aviva Stadium iri hariya mu gisagara mu gihugu ca Ireland. Uno munsi rero wifitiye English Park chaîne ya Sport Plus iraza kukwereka runo rukino bigende neza cyane. Claude ntandi twosimbira atari muri zino nkino z'inyuma y'ikibuga. Hari inkino z'inyuma y'ikibuga hari no gahungu twayivuga ni biriko biravugwa kuri Xavier Hernandez n'abamenyereza abandi muri rusange n'abashoboye kwereka imiryango nka Mauricio Pochettino twabivuze kandi hari n'abakenyi ubona ko bamaze kuba bamanika ibirato bavuga ati inyuma y'ino saison tugiye kuba tubarizwa mu bundi buzima. Nuko reka tubadanira amakuru inyuma y'ikibuga na cyane tunoze izino nkino ziriko zirabera inyuma y'ikibuga na cyane kubamenyereza n'abakinyi bariko bararangiza kariyere yabo, abamenyereza babo basezererwa canke bashimirwa sabo tubyaranye nabo. Reka tugende tutatangure muri Chelsea. Claude Kwizera imyaka 8 iri nyuma, abamenyereza indwi. Novuga ko imboneka rimwe canke ikintu kibagake mu mugwi kiriko kiribonekeza muri Chelsea na cyane hariya mu Bwongereza ntivyahora bikunda kuba bimeze kuno. Uno mu boss ni Todd Boehly novuga ko abunganizi biwe canke Claude Kwizera abahanuzi biwe ibinyamakuru bitandukanye biriko biragaruka ku bahanuzi ba Todd Boehly. Ati Todd Boehly kuri kurahindagura abamenyereza nk'abano urabire neza muri abo bahanuzi bawe ko bataguhanura ibitajanye n'umupira w'amaguru. No Mauricio Pochettino nabonye n'umuntu yatwandikiye muri message yitwa Steve Muhigwa, tumushimire cyane, yavuze ati batama turi kumwe namwe ariko ico ntanezerejwe ni iyirukanwa canke isezerwa rya Mauricio Pochettino. Claude Kwizera Chelsea irikikora ibitariko bikorwa n'indi migwi. Ni umugwi wa Chelsea uko twayibonye ku isoko ya Fabrizio Romano bivuga ko umenyereza ikete officiel rirahanye Mauricio Pochettino yamaze kuba asezererwa nawe bivuga ko habaye umwumvikano ni imvugo diplomatique aho kandi nako yasezerewe ni Chelsea. Biboneka ko umusaruro bagiye hamwe indongozi batashimye umwimbu Mauricio Pochettino yashikije umugwi. Nibyo kabonye inkino za nyuma za championari ya muri Premier League zose zitsinda no tariherutse ayo kandi ni surprise ikomeye cyane kuri abana bariye, ndetse byagarutswe ko n'abamenyereza Gary O'Neil umumenyereza wa Wolves yavuze ati really surprised umva ko ndatangaye cyane cyangwa ni nkunari niteze umva ko hano ngo bamenyereza bafashe ya mbere baravuga kwigenda ry'uyu mumenyereza cyangwa se kwirukanwa rya kwisizerwa rya Mauricio Pochettino. Na mbona ko ni yamaze kuba akamenyero mu wa Chelsea, anako umuhigo tunga Tony Boehly ndinganizo y'ibidashemeye kubijanye na stabilité y'abamenyereza. Ibi nabyo bishobora gutuma umugwi haraho yarawugejeje naho nibyo hariho ibyo tabashikanye ko mu gihe yarahamaze, ariko biriko ndagereranya nabona gusa nk'aba Graham Potter, Arno Gahungu, nkagenda baba Frank Lampard, aba Mauricio Sarri, Antonio Conte, nakora umukinyi nakora umumenyereza yamaye runini. Ariko ndiko ndaraba kuva hirukanwa Thomas Tuchel imizi iyi instability kugwenda ibona ngaha na cyane ko ni umenyereza yaramaze guheza igikombe umugwi, umenyereza yaramaze kuba ku mugwi awushikana handi hana abana Ligue des Champions. Mu nyuma twabonye mu mwanya isase bazanye uwitwa Frank Lampard. Yaragarutse ku nshuro yiwe ya kabiri asubiriye Graham Potter. Thomas Tuchel yasubiye na Graham Potter. Thomas Tuchel yaravuyeho baraza na Graham Potter. Frank Lampard araza nawe ahamara umwanya rumara. Mauricio Pochettino arakuwe muri Tottenham araza. Claude Kwizera novuga ko muri no myaka 8
guhera mu 2016 2016 nibaza ko Claude Kwizera ubwanwa wari warabumeze tubona Antonio Conte na Vianney nibaza ko bwari buhari mu myaka rero indwi umunani ibayeho kubona umaze guhindura abamenyereza indwi bakaza bagasubi hajya bavuga ngo ingoma ingoma isubirira iyindi nibatwaba icyo bita destabilisation yanatumye bano bakinyi baguzwe ucuvyibuka kuri Thomas Tuchel oya si Thomas Tuchel igihe abakinyi bagugwa amafaranga menshi cyane Claude Kwizera mu miliyoni menga amajana 3 na yari kuri Graham Potter nibaza ko nta vyamwa twabonye muri ino squad yazonye na Graham Potter kuko nibaza ko abakinyi bari baciwe imbere n'abamenyereza benshi igihe wigishwa ngo abahigi benshi bayobeza imbwa nizi kuvyibuka hari umugano uvuga ngo abahigi benshi bayobeza imbwa nibaza rero ko Chelsea iriko iragurwa cyane na kuno kuntu guhindura abakinyi abamenyereza batandukanye reka duhere ko 2016 tubona ko hariho Antonio Conte Mauricio Sarri yaraje 2018 y'imyaka 2 Conte hari inyuma y'umwaka umwe Sarri aragenda bazana Frank Lampard inyuma y'umwaka 2 Frank Lampard aragenda haza Thomas Tuchel 2022 naho haza Graham Potter inyuma y'umwaka umwe Tuchel amenyereza Chelsea Frank Lampard araza avuye muri Everton 2023 biramwankira nako hote ni yamukwira niba nta n'umwaka yahamaze umwanya muto umwambaro wa Chelsea imbara abantu maze kuroka arimwo Frank Lampard ariko nibatwara umwambaro w'umumenyereza gusa umwambaro w'umukinyera yambaye navuze umwambaro wo kumenyereza n'ubundi oya hari imyambaro ibiri kyo twizeye umwambaro wo kumenyereza umugwa wa Chelsea utamuke sinibe kazogaruka kandi niko ndaga abantu n'umuntu muje na coaching ahoba cyane nimba abamenyereza bize ko bakinyi bahoba muje na coaching Frank Lampard arimwe kandi ataragama mu mugo ariko ntibiko biba kuri wewe nyene twe twizera turabona abakinyi babikoze birashimwa ariko iyo bageze muri ya costume y'ubumenyereza ndavuga Xavier Hernandez iyo ugeze muri costume y'ubumenyereza Claude Kwizera birahinduka reka tugaruke Frank Lampard uramuvuze ariko reka tuje no kuri Voix company barako byamwankiye muri Burnley arunanga ntibiranga cyane urabona ko ndiko ndabona ko biravugwa biriko biravuga ko ashaka kwerekeza muri Bayern Munchen ariko kandi ari n'ikindi kinyamakuru cyo Burnley ivyo bari bamwiteze ko Claude Kwizera nibatse ko atavyo baronse ku bwanje no yavuye muri Man City inyuma yo kuba umwugariro mwiza cyane n'umubirigi ariko biranka Claude Kwizera ageze muri Burnley nk'umumenyereza yarawukuye mu cicaro ca kabiri awuduza mu cicaro ca mbere ariko n'amanota yo hejuru cyane ariko icicaro ca mbere City yo kuduza mu cicaro ca mbere ni Burnley ariko icicaro ca mbere vyara ndibaza ko nibyo arasuye muri mu cicaro ca kabiri ariko kaza cyafise iteka yari yazanye mu cicaro ca mbere ntiwe byoroshe ukuri umugwi hari ukabuza ubwanje iyo nari Voix company naro kuvuga ati umugwi ndawudugije ambote ukunda kuva ukantu ngo ambote matse kubona ko atabushobozi bwo kumenyereza muri EPL nare kuvuga ati mwarakoze kubana nanje kunyizera reka ndonderera handi ariko gaca nibaza ubuzima bikomeye cyane byo yasezeraniye umugwi yabasezeraniye mu gihe cyambere cyangwa basezeraniye ko ubuze mu gihe cyambere ni umumenyereza wa Leicester uyu mwaka urabona ko mu bugarutse yabwiye indongozi za Leicester ati ngiye icyo nje gukora nga muri Premier League nje gukora neza byanda ko nogwa mu cyiciro cyambere gusa aho yikingiye ariko hari igihe umuntu yemeza ababosi ibyo adashoboye ugasanga biramugarutse ni Voix company namaze kubona ikinyamakuru cyamaze kwandika sikori Sky ati ndiko ndaba interesse na Chelsea umwango uravuye ku rugi hariya muri Chelsea muri Pochettino ariko ndiko ndabona Voix company avuga ati ndashobora kuvuga tonto ndashobora ni Chelsea ashobora kumukwira cyangwa umuntu yakwaje muri Bayern
jewe nibaza ko Claude Kwizera Chelsea ni umugore kuranka kubamenyereza batandukanye, ni umugore mu Bwongereza, nivyo yarabonye ariko ari umukinyi kina muri Man City, ariko ndiko ndamuhanura kugenda kariyere yiwe kuyisheta muri Chelsea. ariko ni politique ya Chelsea bako bashaka kumenyeza kiri muto no ndabona Vincent Kompany afise akwijika ibitero. Frank Lampard yarabise imyaka ingahe? Baba barabuze ubwo buto muri Frank Lampard bagiye kuburondera muri Voix Company. Niko bivuga. Yes. Reka twigire muri Bayern Munich, nibaza ko ariho Voix Company yoshobora gushinga iminzi na cyane ko numugwi warabuze Bundesliga no mwaka, ariko sinibaza ko mu mwaka uza ugiye kurekera indi migwi kugira ngo batware Bundesliga. Hari ibintu biko biravugwa kumenyereza Kieran Sikena, uyu asanzwe amenyereza umugwi wa Ipswich Town. Nabo nyene yeko biravugwa icyo bise speculation cyangwa se bivugwa ataho bishingiye, bivuga ko uyu menyereza ari option ikomeye cyane muri Chelsea, ariko nabonye ku kinyamakuru Sky Sports bavuga cyandika ngo that's not where my focus is. Ati aho se jewe mpanza amaso cyangwa se shikamiye kubandaniriza kazuza kanje. Umenyereza wa Ipswich Town yavuze ko atarota yerekeza muri Chelsea. Ariko urabona ko kuzana umuntu nka Ipswich Town mu gihe cya mbere avuga ati reka ije mu mugwi wari umaze kwitera iteka mu cyiciro cya mbere, mfise na stabilité mu cyiciro cya mbere. Urabona nibyo zicari inkuru zica hirya no hino, ariko kubwo ndabona ko kubw'uyu mumenyereza Kieran Sikena yoba ari option nziza cyane, naho atara avuga ati ndashaka icyo nakoreye mu kuduza umugwi mbana ndacekana, ariko kuba numva ko n'abanyene kuza muri Chelsea bari option nziza. Nibaza ko Claude Kwizera uno yadugije Ipswich Town ndamuha amahirwe yo kuja muri Chelsea, ariko nawe ntagende yemeza ababosi ibintu agiye kubazanira bikazi. Ababwira ati nje muri projet yanyu kandi ndayishima, ati projet yanyu rero nje gushira ku irindi tafari yari ko rishigwa ko nabandi bamenyereza. Ikintu twanka Claude canke twihenda ko kenshi mu buzima nuko tuza twizeza ibitangaza abandi ukamenga bajya dusubiriye canke ntaco bariko barakora. Ndiko ndavuga mu mupira w'amaguru. Nico rero kica kideseva aba boss b'imigwi bavuga ati ibyo watwijeje canke ibyo waduhaye canke plan twakoze ndabona ko atayuri kuradusha ko atamusaruro uri kuraduha. Rero ku mundo mumenyereza wa Leicester City aba boss biwe yababwiye gute? Claude yababwiye ngo nje kugwana kugira ngo umugabo ube mu cyicaro cya mbere. Nibaza ko yari yabahejeje. Rero urabona ko umwanya uri kuraturega Claude Kwizera ariko turega kuri Toni Kroos. Tubibutse ko ari numumenyereza Mauricio Pochettino mu 51 yaramaze yatsinze inkino 27 anganya 10 ndetse atsindwa 14 nizo kwibero bitari bibi cyane. Arno Gahungu ni kurundi ruhande numumenyereza Claudio Ranieri nawe nyene yamaze kuvuga ko yagiye mu karuhuko ibijyanye no kumenyereza umupira w'amaguru, avuga ati ndabihagaritse. Turamubuka ku bintu byinshi Arno. Ranieri ikintu ndamwimburakira ko Claude Kwizera ni umwaka wa 2015, ni umwaka yarafise squad itarizwi, squad bayabaye. Nibatse ko abo twagiye kumenya inyuma yo gutwara igikombe ni benshi cyane muri Leicester City. Twarabonye ba Jamie Vardy, Riyad Mahrez, ba Drinkwater. Ibyo byose nibatse ko ari fruit cyangwa ivyamwa vya Claudio Ranieri. Byoroshe 2015 Claude Kwizera ari migwi ikomeye sindakubesha, ariko yarinuriye za Manchester City, za Man U, za Chelsea, za Arsenal, za Liverpool. Rero Ranieri kubona avuga ati ngiye gustaffinga sini imyaka mikoro nako yavutse mu 1951. Hajya wibiharuro biza kare 1951 afite imyaka ingahe Claude Ranieri? 65. Numumenyereza Claude City 65 gusa. Mu 51 afite 72, ariko nawe mwene datu no musi ndagusubije igiharuro kabisa. Uno musi 2024
yavutse mu 1951 urumva ko akuje imyaka 72 nibyo akuje imyaka 72 rero Claudio Ranieri Claude Kwizera Starfinds no munsi nivyo yariko hagiye ari kamenyereza nde Claude Kwizera no munsi yari kamenyereza Claudio Ranieri yari kamenyereza mu mugwi wa no munsi ariko yaraciye mu mugwi itandukanye nk'umumenyereza nibatse ko Claude Kwizera no munsi yari yakwiye ku myaka 71 n'umwe abarika regereza kuja abageze mu zabukuru mu zabukuru n'ibyo myaka 72 Claudio Ranieri tubona ko yari umugwi aherutsemo ni Cagliari Calcio yabamenyereza Cagliari ari abo Butaliyani nyuma kuva muri Manchester, Nantes, Fulham, AS Roma, Sampdoria, Watford nako ahirije mu mugwi yawufashe mu mwaka wa 2022 ushika no mwaka inkino 18 amaze awusiga insinzi 18 anganya inshuro 16 atsindwa inshuro 17 nako niba umenyereza nkuko kwavuga ashobora gufata nikino kwa bacananga no gufata abana nk'abajami Valde bakunugo from nowhere mu Fleetwood Town agafata umukinnyi witwa Shinji Okazaki mu Mainz agafata mu Makar Biton muri Aston Villa N'Golo Kante mu Kaya n'abandi akakorwa abakinnyi bashobora gutwara igikombe biranye nkako rimwe na rimwe samazina ashaka gutwara igikombe yateguye kera kandi ufise gufata n'abakinnyi yamazina nawe ukareba mikino gikomeye ugashika kure ikintu cyari Claude Kwizera tugize icyo bita palmarès urabona ko numumenyereza aho yagenda araca mu mashampiyona atandukanye yarasiga umusaruro mwiza nko mu 1989 urabona ko ariho yatangwe kumenyereza kandi aranatwara igikombe ari muri Cagliari. Claude Kwizera ntibyari byoroshye utanga igikombe mu 1989 aragihaye Cagliari. Fiorentina yari imenyereza 94 urabona ko yarabahaye igikombe ca Serie B mu cicaro ca kabiri nako mu Butaliyani yabahaye ibyamwa bikomeye cyane. Valence arayimenyereza urabona ko yaratwaye igikombe ca Coupe d'Espagne mu 1999 aratanga arashika muri finale bari muri Carling Cup ari mu Bwongereza amenyereza Chelsea 2002 yarabatwaye n'igikombe ca Charity Shield muri 2000 ari kumwe na Chelsea. Valence nawe urabona ko yarabahaye igikombe ca Coupe Intertoto ajya ni igikombe cyari gikomeye cyane aho hambere Claude Kwizera ari kumwe kandi na Fiorentina baratwaye Coupe d'Italie na Super Coupe d'Italie. AS Roma naho nyurana ko yarashitse muri finale yarabumenyereje Claude Kwizera nako si saho gusa yaramenyereje n'umugwi wa AS Monaco arabaha igikombe ca Coupe de France nako na Leicester City 2016 urabona ko yabahaye igikombe yari umwaka w'inkino wa 2015 ushira 2016 nibatse ko bilan imeze neza cyane kuri Claudio Ranieri avuga ati manitse ibirato byo kumenyereza tumwifurize akaruhuko keza reka tugende kwa Toni Kroos. Toni Kroos avuga ko inyuma y'igekezo rya mbere ya bakina finale ya Wembley Stadium bakina na n'uyu mugwi hariya mu Budagi Dortmund bako ahanje nyuma yo kuba ibikombe bitanu bya Ligue des Champions nyuma yo gutwara ibikombe bitanu bya ibikombe by'isi by'amaclub tandukanye hano gahungu naje kubona Modric atanga ubutumwa bukomeye ati twabanye neza turi dio ibikombe 22 n'umwumbi ukomeye cyane twashize mu Real Madrid hari hageze ko Toni Kroos amanika ibirato. Claude Kwizera reka ngaruke ku butumwa bwa Luka Modric nibatse ko yatanze message canke yahaye message ku muvukanyi wiwe bamaranye igihe kitari gito muri Real Madrid. Reka mu majambo yashikirije ndayagaruke ko yavuze ati mukunzi Toni ari kuvuga ati Toni Kroos ati bimbere y'ibintu biremereye cyane kukubwira no majambo yo gusezera nk'umukinyi twamaranye ibihe bikomeye cyane muri Real Madrid kandi tuhatwarira ibikombe ati umupira w'amaguru ntacu taguhaye tiro kubana nawe byambereye umugisha ukomeye cyane uzoguma uri umuntu akomeye cyane mu mupira w'amaguru nk'uwo twahuye ntazigera myibagira mu mupira w'amaguru
ati nari nifuje ko tumarana ibindi bihe mu mupira w'amaguru dutwara n'ibikombe nk'uko twari ko turabikora hariya hano muri Real Madrid ati ariko aho ugiye mu zabukuru canke guhagarika umupira ivyo bikunezereze ubandanye umererwa neza ati sinzokwibagira amajoro twamaranye ku bibuga bitandukanye na cyane cyane muri UEFA Champions League ati tugata ko ingamba twaba turiko turakora tukazitsinda turi kumwe na wewe ati byose warabishitse ko atariko nari nifuje ko igikombe kigira 15 tugitwara turi kumwe ni finale igiye kuba bagiye guhura na Dortmund twitege ko bino yifuje uno Luka Modric kuri Toni Kroos ino finale ya 15 ya UEFA Champions League bayitwara tagisaba kubwanje nize ko ni byifuzwe mu gutubakiye mu byifuzo mu hambavu y'ibyo nakuze ibyifuzo batwereka n'ibikorwa ziko ndoto zishaka kubukuri kabone ikombe gishika 15 bagitwara hari igerekezo rya mbere ruheshi ya mu Bwongereza Wembley ku bice 90 kugira nako bafise amahirwe menshi arimo cyane gose bagiye guhura na Dortmund ariko ikintu gikomeye cyane nuko burya Claude Kwizera hari imigwi izi kunegosia amadil igihe Dortmund izotakaza igikombe kuri Real Madrid hari amahirizo habwa miliyoni 25 kuri Jude Bellingham bari babyemeranije ati nka hamwe no mukinyi mutuguriye Jude Bellingham mutwara UEFA Champions League hari miliyoni 25 muzotwara urero bahuye muri finale nkamwe Dortmund nayo yotsinda humbi igikombe iragitwara hama nakabasha kameze neza igatwara urumva izotsinda habiri Dortmund ntizotsindwa muri rusange cyane itsindwa agafaranga kazokwinjira itsinda agafaranga kafara igiprima ari gikombe ni gikombe mu butumwa butandukanye bwagiye burandikwa n'abana bariya ndabona ko Rodrigo Gaze yanditse mugenzi we yanditse ngo legend ni Kiko Cassius nawe yanditse ni benshi Edward Kamavinga yanditse it's been a pleasure umunezero mwinshi gukina nawe we ibi nkibi nyuma y'imyaka 3 nago tuzokwibagira you will be ngo tuzogukumbura you will be missed by the team and live as a legend abakoze umugwi tuzogukumbura cyane birumvikana cyane rimwe na rimwe gutandukana birababaza n'abakinyi batandukanye mbona ko bagiye barandika tunahani n'umurongo bariko baraskumviriza 62 22 minota 11 turabasezera ariko reka twakire abarenga 11 ku 62 22 urandika no muri commentaire kuri kwa Facebook maze commentaire yawe tuyisome John Arno Gango kumwe na Claude Kwizera tubagiye na Vianney Sabiyumva inyuma ya kamera rino nijwi riremesha la voix d'espoir utwumviza kuri FM natwumviza no kuri internet kino ni kiganiro Hope Sport Claude Kwizera ubutumwa ni bwinshi cyane ubutumwa ni bwinshi nuko ngweje kubwira 62 no kuri Facebook utuma tubwakira ikibira ariko Claude Kwizera inyuma yo kuba selectionné canke gutumwa ko mu mugwi wa Portugal seleção portuguese Cristiano Ronaldo yavuze amajambo akomeye cyane ronako yavuze ati nubu nyotegwa cyane gutumwa ko n'umugwi serekera gihugu wa Portugal kandi byakozwe ati ntaco ntifuza guha umugwi wa Portugal none ni umunezero kuri jewe kubona abantu mwe ko myaka yanje 39 umunywanyi amaze amahoro neza ndimo fanza wa Man City na Barcelona hesa uramajahe kutsare ya mukirekura ya 13 icyumviro cy'intererano yayikombe cha Champions League ego dutwara Dortmund wisunzi n'ibintu bibiri bishobora kwereka ko ari Dortmund zo gitwara n'ibikiga kamunywanyi Dortmund n'abakinyi bakomeye ego reka tugushimire yari yatsnika ibona bikomeye bagiye Dortmund nuko twari tuvuga ko Claude Kwizera ku myaka 39 Cristiano Ronaldo afise
yashimye cyane kubona yatumye ko muri abakinyi bagiye gufasha Portugal igikombe cya Burayi kigiye kubera mu Budagi hagiye kutotangura nigerekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu ni igikombe gira 17 bone igikombe kiba haciye imyaka 4 igikombe gifise n'Ubutaliyano nyuma gutsinda Ubwongereza mu kino gwa nyuma ayo kandi tubona ko imigwi ibiri ifise igikombe byinshi n'Ubudagi na Espagne bose bafise igikombe bitatu no gahunga ubona ko igikombe kitezwe na benshi ariko kandi no kuraba kuri Portugal niko ndabona abakinyi nka bose abatunye ko bose kabisa bari mu rutonde urabona ko n'umugwi imbere ko Butaliyano bugitwara imyaka w'imbere yaho nibo bagitwaye Nubwo ko Claude Kwizera ino Portugal Cristiano Ronaldo yibatswe ko ararondera kanyuma agomba sigire Portugal uratwara ico gikombe agiye gukina cyanyuma Claude naho yifuza ngo ikombe cya 2026 igikombe cy'iki nakubye none ariko Claude siko ndabibona nivyo Al-Nassr ariko yikorera ibikombe hariya muri Arabia Saudite mwaka 2026 hageze ariko siko ndabona Cristiano uno musa afite imyaka 39 ndiko ndabona ko baraca mufite ikize ni nkikuye ko ba Pepe tubona baguma batuma karabatama hari ahubwo unyibukije wa mu Yapani afite imyaka 54 ariko tunabutsa Claude Kwizera ni Copa America na izo ni Copa America inyuma y'indimwe yatanguye Euro ni Copa America igiye kubera muri Argentine izo yagitwaye igiheruka cyane ni yatwaye igiheruka kuba mu mwaka wa 2021 ni Argentine itegura kino gikombe kuva ku magenekerezo ya 2021 kuko zatuko turihereza Euro hatsindwe tujari muri Argentine naho nyubona ko ari byo tuzobana tubabira mu season ndetse ubona ko n'amatsinda cyangwa se ama group atandukanye turaca ijya nino turabe kumigwi allo ana kumunyanyaciye akubita umuvuduko abikwa witwa Enoch Mix nda mu Gatunguru twari kumwe kuva mu ntango hama mu amakuru ya Messi bikora vuga ko agiye kuba mu rutonde rw'abakinyi bagiye kuba bari mu wiseke gihugu wa Argentine yamaze gutuma ko nibikiribanga nuko Claude Kwizera muri ayo mahiganwa na cyane ariko ayo magabane turavuga nka Euro 2024 Copa America uno turabisanga kuri Canal Plus tukibagira no munsi ko tuza kubona urukino rukomeye cyane hariya muri Irlande urukino ruza guhuza umugwi wa Bayer Leverkusen n'umugwi wa Atalanta Bergamo wifitiye icyo bita English Park na gaseke gagura 40 uraza kubona runo rukino rero tubahamagarire mwese muri ko muraskumviriza cyangwa turaba ku mashusho kuri Facebook gukubitira muri Canal Plus ku bituro bitandukanye maze mwisumire ayo makanal ayo ma appareil ameze neza cyane kugira ngo mwirabire inkino zizira incenga n'amasanamu ameze neza cyane rero wewe utaragura Canal Plus igugura 15 Claude Kwizera maze ugahabwa n'umufundi aza kukwestarira ibintu bimeze neza cyane hama abagukikuje nabo bakaza bakaraba ati wow Canal Plus yagusaze muhira umufundi abizobereye atari umwiga ashobora gukora installation kabona isanamu ikuza ko ikibira kabona isanamu itababaza mu maso isanamu utarinda ko gukwira ngo amarori kugira ngo ubone Lionel Messi cyangwa se ubone Saidoni bazongize so bimeze neza cyane si imipira gusa canke amabuke y'imipira gusa urashobora kuraba amafilm ameze neza cyane urashobora kuraba amadocumentaire ameze neza cyane urashobora kuraba inyigisho zitandukanye kuri Canal Plus nandi mu Burundi ama televiziyo ameze neza nka BTV Buja TV RTNB Heritage anako ni amateleviziyo menshi cyane hano mu Burundi ushobora kuraba mu ndimi kavukire maze Canal Plus kagufasha kubandanya itsibataza n'ikirundi neza cyane Claude Kwizera sinzi ko kwakira babiri cyangwa batatu no gutuma kuri Facebook ni Kairi wagaduhisho turabemera twishime cyane DJ Vianney batabakomere cyane ngaho kugami yandi radio ndabemera cyane ndamukiriza utonga twagakiye Bonfils Caleb bega narakira Bonfils Caleb yarakizora nako ariko arimenyereza ukwiwe Claude Kwizera turibuka ko yagize shock ikaze ikomeye ariko Imana ishimwe nako yagarutse kwimenyereza buke Bonfils Caleb tuzobona no mu isi imbere umugwi agiye gukinira maze na equipe nationale agawugaruke kurana ko n'umusatizi Claude Kwizera intamba mu rugamba
ziramucamukeneye imyaka yiwe nuko- kandi ku bushobozi bwiwe Bienvenue, welcome, ndamushimye cyane abatwereka ubutumwa bugufi ndabaramukije yitwa Amahoro y'Imana ni Kadiaba umunyakongo yitwa Kidiaba nizeye ko yamaze ku Kidiaba yari Umunyegori? umusamyi ameze neza cyane yari afite n'intambo nyine ikomeye kuba twabuze urutonde rw'abakinnyi Sebastien Desagues yari yiteze ko tuzishyira mu kiri Kidiaba ni batwo yarastafinze Claude Kwizera hari ayandi makuru ariko aravugwa twavuze Toni Kroos ariko Pep Guardiola nawe yabaye umumenyereza w'umwaka hariya muri EPL ibintu mudasubirwamwo nibaza ko Pep Guardiola Claude Kwizera akazi yaragakoze kandi akazi karimo karashimwa n'abatari bake Pep Guardiola rero kubona yabaye entraîneur de l'année hariya muri EPL ntagusubirwamo igihushana nizere ko yayoye kuba inkuru nizere ko birumvikana cyane birumvikana cyane ikindi Claude Kwizera hagiye ku bice bita confidence ni kuri ku bakinnyi babiri bafatiye runini equipe nationale y'Ubudagi ni Toni Kroos na Marco Reus asa n'ukinira umugwi wa Dortmund bagiye guhurira muri finale yabo ya nyuma hari Wembley Stadium urukino ruzorangira Toni Kroos asezere Marco Reus asezere nawe ibintu bikomeye cyane kuba mwarajyanye urugendo n'umuvandimwe bagishika muri finale ku rukino rwanyu rwa nyuma biba biryoshye niko bimeze umupira w'amaguru twabya witwa Michael Ballack amaye ibintu mu busogi bwo Manchester n'ibindi kandi rimwe na rimwe burakura bukabisa ubundi ayandi makuru ariko aravuga ni kuri uno munyegori wa Man City Edson Morales ava mu gihugu ca Brazil nako umwanya n'umwanya muri rino ci arashobora gusezera Man City agenda hariya muri Saudi Pro League sinzi ko agiye kuja muri Al Nassr kwa Cristiano Ronaldo sinzi ko agiye kuja muri za Al Hilal hariya za kwa Neymar Junior n'abandi ariko umva ko amakuru ariko aramurungika hariya muri Arabia Saudite ikindi kiriko kiravugwa Claude Kwizera ni Kylian Mbappé Lotin anako yatunganije ibirori muri restaurant y'abataliyano yitwa La Maison Blanche yari yanatumiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron ariko umwanya uheze ariko Kylian Mbappé anako yasezeye abiwe canke bagenzi we mu munezero abategurira urubanza rumeze neza cyane muri La Maison Blanche tubagiye n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yari yamutumiye Claude wakoze niwe wakoze na gahunda gushimira rushimira abakunzi bacu batwandikiye ubutumwa bugufi bari telefone gushimire Vianney Sengiyumvariya ukaduhereza amasanamu meza cyane igana mu cyiro banayi kuri kwa amasanamu 80 ku 80 tubakunda cyane bye bye